kuva mu bihe turimwo gushika mu bihe vyiza twipfuza, ibihe vy'umunezero bidusaba ikiguzi kinini. Gushaka umuce acika ijoro kandi ntawe urya katamugoye. Ico kiguzi ni discipline. Discipline ni yari kiraro kizotuvana aho turi kikadushikana aho twipfuza gushika. Reka ubwa mbere tubanze twiga ico arico visualisation. Visualisation ni ubushobozi umuntu wese afise. Hariho abantu benshi batamenya ingene bayikoresha. Uko ubonye uri kuragira visualisation kwiyumvira kuri kurarota ku murango, bakubona ngaho mugabe ivyiyumviro birahandi. Uko gushira umutima kw'ivyo bintu nico bita visualisation. Kandi si ukwiyumvira gusa, ahubwo ni nk'ugukina filime. Ivyo vyose ukabikinira mu mutwe wawe. Visualisation ni ukubona ubwo buzima ukeneye, ukabona utuntu duto duto twose, utudetaye twose. Uri nk'umunyeshure ni nk'ifoto ubona ufise diplome cyangwa uri kurakira diplome, ukumva n'umunezero nyene. Abagenzi ingene banezerewe. Naho uri umuatlete ukabona uri kuriruka ushitse ku murongo. Abantu bashika ku bihambaye rero n'abantu baba bafise ibicapo mu mutwe. Ivyo rero birarengeye kubibona gusa, ahubwo uravyiyumvamo no kuvyiyumvamo, hanyuma ukavyizera. Iyo uri kurakora ivyo bintu rero vya visualisation, ntuba uri kuraraba filime gusa, ahubwo uri muri yo. Ingene bariko barakoma amashi, ukabona ingene banezerewe. Iyo rero ibintu nk'ivyo biriko birakoreka mu mutwe, ubwonko buravuga buti reka vya bintu ni vy'ukuri basha. Ubwonko buca butangura kumenyera ivyo bintu, bukabipanga neza. Hagaca hatangura kuza ikintu bita la loi d'attraction, itegeko ry'ugukwega. Buddha aravuga ati mu vyiyumviro nta kintu na kimwe kitarimwo, ico wiyumviriye cose urakiba. Mwumva akantu, you become what you think. Abarundi twiyumvira gushikahe, twiyumvira gushika kuki, twiyumvira kubiki. Iyi niyo bita la loi d'attraction. Abantu bakora ibihambaye batangura kuvyibonamwo, baja muri competition, baza baratsinze mu mutwe. Niho utangura kubonera umengo bariko barakora ibintu vy'amamaji. Abantu bakiyumvira bati none ibi bintu nibiki. Ntutangare bamaze imyaka n'imyaka bavyiyumvirako. Ibone mu vyiyumvira ufise amagara meza kandi ukomeye. Wiyumvira yuko ufise amagara meza n'umubiri utangura kuvyizera. Mu vyiyumviro vyawe canke mu mutwe wawe niho gukirira bihera. Ufise ivyiyumviro vyo kuronka amahera menshi, ico bita financial freedom. Bihera mu vyiyumviro, ibone ufise amahera menshi. Ibone uri kuraharura amahera, ubayeho neza. Aho uri kurarondeza muri rwa rugendo rwawe gugushe kuri ayo mahera, uri kurakoresha GPS. Uri mu rukundo cyangwa ugomba kuja mu rukundo, banza wihe igicapo uri mu rukundo unezerewe. Ivyo wifuza gushikako, banza ubivisualize, banza ubizoominge, ubizane, ubibemwo. Visualiza ngaho. Banza umbwire, urabibona? Ivyo rero wewe ubibona wenyene, nibimubwiye abandi baca batangura kwiyumvira kuri umusazi. Batuwa muramwiga ko neza abagabo, kumengo bwadereye, bwatakaye. Aho niho hari inkomezi za visualisation. Ugomba kwandika igitabo, ugomba gukora business, banza wibone ubwa mbere uri kurabikora, banza ubone byagenze neza. Ivyo nibibanza bikunde mu mpemu yawe. Iyo wabanza kubiheza mu mpemu yawe, n'inyuma bizokunda. Ngoma mazene bahumurorero busanzwe muca mutahura visualisation. Mu Kirundi reka tugombe twivugire visualisation. Nukubonera mu vyiyumvira ivy'abandi batabona. Abahinga bavuga yuko igicapo canke ifoto irimwe amajambo menshi. None wewe ubona igicapi cahe mu mutwe wawe? Bana yanje ngomba ndakugirende. Reka ndabaha intahe y'umunya-Isirayeli yapfungiwe mu Burusiya. Uwundi yitwa Nathan Sharansky. Yari umunya-Isirayeli yarabaye mu Barusiya b'abakomunista. Niko kwagirizwa rero ko yoba ari nderetsi y'Abanyamerika. Niko kumufata bamuta mwibohero. Barugara barakomesha. Yagerageje kuvuga ingene yarabayeho muri iryo bohero.
ati hari hameze nabi cyane. Iminsi 400 iyo minsi yayimaze mwibohero Siberia. Icumba yarafungiwemo cyari c'imetero 3 kuri 4. Aho niho yaba. Murumva yuko muri ako gasho atinyagaza. Abantu uhamaze iminsi nk'iyo umubiri ushutangura kononekara n'ivyiyumviro bikononekara. Ariko we yaragerageje kugwana kugira ngo umutwe wiwe ugumukora neza. Eka yarakora n'amasiporo canke amajima akayakorera hahandi kugira umubiri wiwe ugumumeze neza. Ngo ubwonko bwiwe bugume bupanze neza. Akiri umwana yarakunda gukina agakino bita jeu d'échecs. Acaguma rero yiyumvira ariko arakina ako gakino. Kagakino ahagashira ku meza. Aho gani mu mutwe agakinira mu mutwe. Yacazana mu vyiyumviro umukinyi w'umushampion, umukinyi rurangiranwa mwako gakino. Ico gihe rero umukinyi rurangiranwa mw'ugo rukino yari yitwa Garry Kasparov. Wewe rero muri vya vyiyumviro vyiwe agafata yuko ariko arakina na Garry Kasparov. Yamaze mwibohero imyaka 12. Mwiyumvira imyaka 12 akina ku gakino ku munsi ku munsi. Iyo myaka 12 imaze guhera, Bill Clinton acararahira ngo abe perezida wa Etats-Unis d'Amerique. Acasaba Uburusiya ko bwo murekura. Bamaze kuvyumvikana acararekugwa avanwa mwibohero. Asubiye iwabashikaba icegera c'umushikiranganje wa mbere. Garry Kasparov rero wamukinyi rurangiranwa acagenda gutemberera muri Israel. Uyu mugabo nta muntu numwe yamutsinda muri kano gakino. Niko guca rero bategura urukino rumuhuza nabo bari batoye mu gihugu ca Israel harimwo na Nathan Sharansky. Niko guca rero batangura match rero irashuha. Nathan Sharansky rero bose acara batsinda. Abantu bati aratsinze na cagihangange ga yemwe. Abamenyesha makuru bati ivyo bintu reka tubitohoze ntivyumvikana ukuntu yotsinda igihangange kwisi. Bati ni gute ushobora gutsinda Garry Kasparov umushampion. Mwumviriza inyishu yabahaye iratomoye ariko iratangaje. Ati gira amahoro, mu myaka 12 namaze mwibohero namutsinda buri munsi mu vyiyumviro. Ati namugira yondo. Murumva yuko kumutsinda vyari garanti, vyari mu maraso yiwe. Vyari ibintu bisanzwe gose. Murabona yuko ugiye muri match umutima uragira uruhagarara uti bash abantu ntibagenda batankubise hasi. Wewe umutima ntiwigeze ugira uruhagarara kubera yari yarabimaze. Ku munsi yagira ati aha turiko turakina na cagihangange no gira ukuga hinyanyo wacha hamba ndamuhejeje. Ngaho rero ahagaze inguvu za visualization. Kumburura program ibintu uzokora mu ndwi canke mu kwezi canke mu mwaka ukavyandika no muri agenda ariko ugaca wugara agenda ukazosubira kuvyibuka umwaka uheze ugasanga wa mwaka wahavuye uhera atacushitseko. Ico ugomba gukora banza ukibone mu mutwi wawe, banza ukibone mu bwenge bwawe, banza ugikine muri filime, banza uciyumvemwo. Kintu kikaguma kigaruka ku munsi ahaguma arico gusuguma wiyumvira ku munsi. Ico kintu woreka kugishikako gute? Ico nico bita visualization. Hari gituma rero twize iki cigwa ca visualization nagomvye yuko tuza gutahura iri jambo ryo muri Bibiliya. Ariko imbere yuko turidugako ubu turi mu rugendo tugana kuri wa munezero wacu. Umuntu ashobora kwibaza ati none turiko tuvahe, turiko tujahe. Voilà. Aho rero wewe wiyumvira ivyo nagomba uno munsi ubone aho tugeze naho turiko turaja. Voilà. Ico nico ngomba yuko dutahura. Aho tugeze mwese murahabona. Murabona yuko turi mu bibazo biteye ubwoba. Turi mu bibazo vyo kubura ibi na biriya. Abacu bari mu buhungiro bamaze y'imyaka n'imyaka. Abacu barapfuye, abandi bariko bicwa n'inzara, abandi babuze
icepfo n'icaruguru babuze ingene babaho, abandi babandanya bahunga. Aho niho tugeze, saho tugeze abantu b'Imana. Okay, none muti turiko tujahe? Voilà, ngoma ndabereke rero aho turiko tuja. Twama tuvuga duti turi mu rugendo rwo kugaruza umunezero Satani yatunyaze. Voilà, reka rero dusabikanye iri jambo riri muri Zaburi igice c'126, ni guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4. Haravuga ngo, hamwe Uhoraho yagarukana abisiyoni bari barambukanywe ari nyagano, twari tumeze nk'abarota. Ico gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwengatwenga, n'indimi zacu zari zuzuyemwo indirimbo. Ico gihe mu mahanga bavuga bati, Uhoraho yabakoreye ibikomeye. Natwe duti, ni koko Uhoraho yadukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Voilà, umunezero, turanezerewe, dufise umunezero. Batu Uhoraho aratugarukanye ngo tumere nk'imigezi y'Inegebu. Imigezi y'Inegebu ni imigezi usanga iri mu bugaragwa. Voilà, urazi ubonye amazi ari mu bugaragwa yuko abafise agaciro kanini. Iri jambo rero riti, mu gihe abari batwawe nk'iyagano bagaruka, twari tumeze nk'abarota. Voilà, ntivyari bitahuritse. Abantu bagira bati, no, ntibishoboka, twobona abanaka n'imyaka yaciye, Mana yanje, yo mana sinembona ndababonye. Mbega basha, aha turiko turarota none. Ico gihe niko bari bameze, batumwa, iminwa yabo yuzuye ibitwengatwenge, barira amosozi y'umunezero. Voilà, Mana yanje, ngo indimi zabo zuzuye indirimbo z'amashimwe. Baririmba ngo, usubiriza igihe, erega Mana uri mwiza, usubiriza igihe, erega Mana uri mwiza. Bateguye na kakandi ngo, kubera ibyiza wampaye, sinogenda ntashimye, kandi nari ntabikwiye, sinogenda ntashimye, nogenda ntashimye, hoya sinovyubahuka. Ngwico gihe mu mahanga ngo bavuga bati, Uhoraho yabakoreye ibikomeye. Abanyamahanga bari barahebuye bati, Mana yanje, bajya abantu bazovayo bagabo. Urabandi nabo baravyemeza bati, ye mwabahungu, Uhoraho yadukoreye ibikomeye. Nivyo, kandi turi mu munezero ntangere. Voilà, natwe muri kino gihe turi mu gihe umengo turihebuye, umengo ntitubona ivyo turimo, umengo imbere ntihabona neza. Ariko uku batangaye aba bantu, umengo bariko bararota, uku bari buzuye umunezero, uku bari buzuye indirimbo z'ishimwe, uku bari nahaje Imana bagira bati, nukuri turahimbawe, turanezerewe, dufise umunezero mwinshi, Imana yadukoreye ibikomeye. Namwe mutangura kubona uyu munezero, mutangure kubona haba ibiganiro, mutangure kubona abavukanyi, abakunzi, inshuti n'abagenzi mwaherukana kera bariko bataha kubaka igihugu c'u Burundi. Mutangure kubona muriko murarira amarira y'umunezero, muriko muragwana munda, mutangure kubona, mutangure gukina iyo filime, mutangure kubona muri ahantu muriko muraririmba indirimbo z'ishimwe, ninahaza Imana muti, Imana yadukoreye ibikomeye kandi turanezerewe uno munsi. Mutangure kubona ibintu bihindutse, ata murundi n'umwe akicitwa impunzi. Mutangure kubona hatunganijwe amatora meza atarigera abaho. Mutangure kubona habonetse uburongozi bwiza. Mutangure kubona igihugu c'u Burundi giteye imbere mu buryo butangaje. Tangura kubona uri kuri aeroport utegereye abawe. Tangura kubona witeguriye
abawe mwaherukana kera, tangura kubona abarundi bariko bararamukanya bahana amaboko bagwana mu nda bahejeje kugira ibiganiro. Tangura kubibona, tangura kubicapa mu mutwe, tangura gukina filime, tangura kuvyizera, tangura kubibamwo mu mutwe. C'est ça la visualisation. Visualisation imatanye n'ukwizera. Ijambo ry'Imana rivuga ngo vyose bishobokera uwizeye. Umuntu yizeye neza na neza ni visualisation ikora. Kandi umuntu afise ukwizera gukomeye kuri we vyose birashoboka. Mu gihe afise ukwizera nk'uko, hirya no hino ibintu birikora, imiryango ikuguma yuguruka, ama opportunity agaca hirya no hino. Kubera iki? Kubera fise ubushobozi bwo kwizera, kubera vyose yarabicafye, vyose yarabivisualije, vyose abikorera mu mutwe we. Murumva rero aho turi, murumva n'umunezero twifuza gushikako. Turakeneye ukwizera gukomeye, turakeneye ya visualisation, turakeneye kubona ibintu binini, tukabanza tukavyubakira mu mitwe yacu, mu vyiyumviro vyacu. Bibiliya ivuga ngo vyose bishobokera uwizera, ngo kandi utizera ntashobora guhimbara uhoraho. Uko kwizera, iyi visualisation nizotuma vya bindi vyari bisanzwe mu mitwe yacu canke mu vyiyumviro vyacu biba ivy'ukuri, tubishikako. Ariko kandi ntimwibagire ko Bibiliya ivuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Kuva rero aho turi gushika aho twifuza gushika, hagati yaho hariho ibikorwa. Ni ya discipline nababwira. Discipline nico ari kiraro. Ko tubonye aho turi naho twifuza gushika, hakaba hasigaye discipline. Ubu rero igisigaye nuko ndababwira nti discipline tugiye gufata niyi. Reka mbandanye mu gice ca kabiri, ndabaha kandi karorero kugira ngo mutahure ingene tugiye kubikora. Paulo aravuga ati nagwanye intambara nziza y'ukwizera kandi ntako ndayitsinda, ubu ndindiriye igitsibo. Twebwe abarundi tugomba tugwane intambara y'ukwizera, intambara yo kuva hahandi turi kugira ngo dushike aho twifuza gushika. Dukoze iki? Dukoze ya discipline. Nturabe ibi gusa, wumvirize n'igice ca kabiri. Ibiri mu gice ca kabiri biza kuba bikomeye cyane gusumvya ibi. Imana nibahezagire, reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.